si on considère les chiffres depuis 2007-2008, on voit qu'il y a une diminution de la contribution sectorielle du secteur primaire qui part de 40% au PIB autour de 36-35%. ngo Uburundi butegerezwa gutera iyindi ntambwe mu murindi w'iterambere. Ibi rero bikaba ibyashyikirijwe na Aimable Manirakiza umukuru w'ikigo C2E. Ibi akaba yabishikirije mu nama yatunganijwe n'icyo kigo C2E. Reka twumvirize Aimable Manirakiza. Ikigo C2E nivyo uno munsi cyatunganije uruganda bwa retraite ku baserukira inzego zitandukanye za leta, ku bitwara itwabo, ku baserukira za kaminuza, kuri abo bose b'abahinga bafise icyo baterera mu iterambere ry'igihugu. Rero ibyo byatunganijwe n'ikigo C2E biri kumwe n'ikindi kigo ADB kugira ngo turabire hamwe ibyo byose byotuma igihugu cy'u Burundi kija ku murindi w'iterambere nk'ibindi bihugu, kuko hari ibitari bikeya bimaze gukorwa mu gihugu cy'u Burundi, ariko tukagira tuti ntitwogumira ahandi nyene. Ni byiza yuko tugira uwundi murindi kugira ngo ntitugume ahandi nyene dutere indi ntambwe. Rero uno munsi nimba twatunganije iyi retraite ni biciye mu mugambi witwa Harageze ufise intumbero yo kwerekana yuko mu Burundi hariho ibintu bishoboka, hariho des opportunités mu Burundi, ariko bisaba yuko abantu bamenya n'ingene bazibamwo, nimba hariho nzitizi naho tukagerageza kuziraba, kuzigako no kuyiga cyane cyane inyishu yazo. Niyo rero ntumbero y'inosekeza twatanguje uno munsi turi kumwe n'ikigo ADB. Ego mwahagaze cyane kuri entrepreneuria, mbega muravye ukugene abantu bagenda baragerageza kwiyungunganya, musanga nko mu gisata cy'urwaruka n'abakenyezi boroherezwa n'amategeko, mu gihe usanga hariho bimwe basabwa badashobora kuronka? Uno munsi uravye ko kw'isi yose l'entrepreneuriat ni ikintu gikomeye cyane, kwiyungunganya ni ikintu gihambaye kw'isi yose muri rusange. Ibihugu biteye imbere no munsi ni kubera ko byagerageje gushira imbere amategeko canke nivuga ne mesures incitatives kugira ngo habeho gugwirana ryo kwiyungunganya muri ivyo bihugu. Mu Burundi rero hariho byinshi cyane bimaze gukora, navuga cyane nk'ivyo gutanguza ishirahamwe mu Burundi. Kera byari bigoye, ariko no munsi ushaka gutanguza ishirahamwe ryawe no munsi ni mu mwanya muto cyane, uri munsi y'amasahane. Bisigura yuko hariho intambwe tumaze gushikako, ariko kandi hariho ni mu bindi bisata, si gutanguza ishirahamwe gusa aho bisigaye byoroshe. Turi mu ba mbere haba muri EAC canke muri Afrika canke kw'isi, mugabo hariho izindi novuga nti hariho izindi ntambwe tutarashikako kugira ngo tuvuge yuko l'entrepreneuriat imaze kugera ku murindi twifuza nk'ibindi bihugu tumaze kubonako. Rero haracariho intambamyi mu bijanye nk'ivy'umwanya, mu mpapuro ugasanga bifata umwanya muniniya kubera ko bica mu nzego zitandukanye, mu bisata usanga biri varié. Rero nkagira nti uno munsi turi hano kugira ngo ivyo bintu nyene ndio vyadukoranije uno munsi ngaha kugira ngo twigire hamwe nk'abarundi n'abarundikazi kugira ngo duheze tubitorere inyishu biciye mu kurabira hamwe ivyo vyose bishoboka kugira ngo ico gisata cyo kwiyunganya mu gihugu cy'u Burundi kibe gisata ciza, ndetse gifasha no gukwega abandi kuzana imitahe mu gihugu cacu. Inyuma y'ino mwiherero hazosohoka ivyigwa bishika kuri 5. Buri cigwa kizoba gihagaze ku ngorane n'inyishu bijanye, hanyuma buri cigwa cyose kizoheza gishikirizwe novuga nti abahinga batandukanye muri ico gisata nyene. Inyuma yaho abo bahinga nabo bazoterera ivyiyumviro kugira ngo ca cigwa tucunguremwo ibindi vyiyumviro bivuye muri abo bantu. Inyuma yaho tuzoheza turi kumwe n'ikigo ADB, biciye mu kigo ADB kizoheza tugishikane ku nzego zitandukanye kugira ngo turabire hamwe ivyo byose vyobaho kugira ngo bishigwe mu ngiro. Nuko rero tugiye gutunganya uno mugambi biciye muri ivyo vyigwa bishika kuri 5. Leonidas Ngendakumana umukuru w'ikigo ADB, ikigo cyahoze cyitwa API, ashikiriza ko muri ico kigo bariko bakora ibishoboka kugira ngo amahinguriro y'u Burundi atere imbere, ashobore guhamvya ayandi yo muri kano karere turimo. Reka tumwumvirize.
nk'uko mwagiye murabibona no mu vyigwa vyashikirije n'ujya mwigisha muri kaminuza, si ikibazo c'uno munsi, ni ikibazo gifise imizi kure cyane uhereye mu myaka ya kera, ko igihugu cyagiye kiraca mu bihe muzi ko bitameze neza, bitorohereza ibikorwa by'iterambere, ariko nk'uko mwabibonye murabona ko ibiharuro hamwe byagiye biraduga, ahandi bikamanuka, ahandi bikaduga. Ibyo nabyo impamvu ni nyinshi cyane, impamvu ni nyinshi kuko nk'uko mubizi imitahe mu gihugu ijya mu masekiteri atandukanye. Hariho ayaza araba amasekiteri minier nk'akarorero, hariho ayaza araba amasekiteri de service, hari ayaza araba n'amasekiteri yandi. Ibyo byose rero biravana n'ingene muri rusange ubutunzi bwe mu isi bwifashe, haba mu karere hamwe rero no mu Burundi. Leta y'u Burundi rero yagiye irashiraho ibikenewe kugira ngo ubwo butunzi bwiyongere, kugira ngo imitahe yiyongere. Ni naco gituma mbere n'umwaka uheze hagiyeho itegeko rigenga imitahe mu Burundi. Iryo tegeko riratanga uburusho butari buke mu masekiteri d'investissement ashika 10. Iryo tegeko kandi rirategekanya guha uburusho budasanzwe abakenyezi n'ugwaruka. Iryo tegeko kandi rirategekanya ko ikigo ADB kizokora ibishoboka byose mu gushigikira ibikorwa by'abanyamitahe bose baba Barundi canke abanyamahanga. No kuvuga rero ko amategeko ajanye no guteza imbere ubutunzi mu gihugu leta yagerageje kuyashira, nkuko mwagiye murabibona. Uburundi mbere bwagiye buraronka ikibanza ciza ugereranije n'ibindi bihugu, ariko icyo nobabwira nuko ibibazo igihugu cyaciyemwo imyaka 40 ntibishobora gutorerwa umuti mu mwaka umwe canke 2 canke 3. Igikuru nuko intambwe bigaragara ko iriho. N'ubu ni naco gituma turi ngaha kugira ngo dusubire turabire hamwe ibyoshobora gusubira gukosorwa kugira ngo igihugu kirushirizeho guhurumbirwa n'abanyamitahe, baba abo mu Burundi, abo mu karere canke abavuye mu yandi makungu. Ijambo ryanyu mwashikirije ko kubura ibikoresho by'ibanze bisanzwe b'amakungu bituma ubutunzi bw'igihugu budatera imbere, na cyane cyane ko tuzi nuko y'amahera b'amakungu asanzwe agoye kuboneka. Mbega hari inyishu mubona yoshirwa mu ngiro kugira ico kibazo c'ibikoresho by'ibanze bishobore kuboneka kugira amahinguriro ashobore gutera imbere? Inyishu iri mu ibi nyene nariko ndavuga, kuko kuba Uburundi bushorera hanze ibidandazwa bike si ibintu bitanguye uyu munsi. Mwabonye ujya mwigisha ariko arerekana ubushakashatsi yagize kuva ngira ngo Burundi bwikukira gushika uno munsi bwamye bushorera hanze ibidandazwa bike ugereranije n'ibyo bugurayo, keretse umenye imyaka 2 gusa. Ibyo rero urumva ko atari kibazo cy'ejo cyangwa cy'uno munsi, ni kibazo kimaze imyaka myinshi. Inyishu nayo ibonekera mu bwigoro leta igenda irashiraho, na cyane cyane mu gushiraho amategeko yorohereza abanyamitahe nk'uko nabivuze, mu kubaha uburusho bijya twita avantage fiscaux et douaniers, uburusho bujyanye no kugabanirizwa canke guhabwa amahirwe kutariha amakori n'amatagisi mu gihe abanyamitahe bagitangura ibikorwa byabo, no kubaherekeza rero mu kubafasha gushira mu ngiro imigambi yabo y'iterambere ku kiringo kanaka abivanye n'ivyo baje gukora ivyari byo. Ivyo navyo rero no kuvuga yuko biheza bigakurikiranwa neza kugira ngo amategeko yose leta igenda irashiraho aba ari amategeko aza korohereza abanyamitahe abagwizatunga. Ivyo rero bishobora gutorerwa umuti mu gihe umwimbu uduze. Ayo mategeko rero ajaho kugira ngo umwimbu uduge kandi ubu umwimbu mwinshi ufise na kalite kugira ngo ushobore no gushorwa
mu makungu. Iyo leta rero iri kirashiraho ayo mategeko igashiraho ibanki y'abakenyezi, igashiraho ibanki y'ugwaruka, igashiraho fondo garanti kugira ngo abadashobora kuronka amagaranti classique bashobore kuronka imitahe yo gukoresha. Ni muri iyo ntumbero rero leta ibishaka ko umwimbo ugwira mu gihugu, kugira ngo muri uwo mwimbo wamaze kugwira kandi ufise akanovera habemwo uwo ushobora gukoresherezwa mu gihugu, kugira ngo abene gihugu bari mu gihugu bashobore kuwukoresha, uwundi nawo ushoke hanze y'igihugu uheze ushobore kuzana ayo madovize nk'uko mwabivuze, ayo madovize nayo afashe kugura vya bikoresho by'ibanze wari kuravuga.